Pentecote itwibutsa ko twahawe umufasha aduha ubushobozi butubashisha. Imana ishimwe cyane. Pentecote itwibutsa yuko twahawe umufasha aduha ubushobozi cyangwa yaduhaye ubushobozi budushoboza butubashisha. Imana ishimwe cyane. Mu bisanzwe Pentecote wari umunsi mukuru basanzwe bahimbaza mu isezerano rya kera. Wari umunsi mukuru w'umwimbu, wari umunsi mukuru wa maso. Abantu bamaze kubiba bakimbura ivyeze vya mbere, kuko murazi ko ivyeze vya mbere vyama atari vyinshi cyane. hama hari ibigori vya mbere bigaragara, hama hariho imyumbati ya mbere, cyane cyane ibigori, cyane cyane imyembe kuvyo tumenyereye. Hama hari ivyeze vya mbere. Ivyo vyeze vya mbere babishira mu gafuko bakabizanira umuherezi, bikitwa umushuzi. Umuherezi nawe akabizana ku gicaniro c'Imana, akazunguruka yatura umugisha kubw'uyu mwimbu. Inyuma yo gutanga umushuzi hariho umunsi mukuru rero w'umwimbu. Haleluya, amen. Kuko Imana yakiriye umushuzo, umwimbu nawo warakurikira. Rero Pentecote wari umunsi mukuru w'umwimbu. Abantu abayuda bava aho basabagiye mu bihugu bitandukanye, bakazana umwimbu baje gushima Imana, bazi Yerusalemu, bavuga ati Imana niyo yaduhaye kubiba, kandi Imana niyo yakiriye umushuzo wacu, none Imana iduhaye umusaruro. Rero bakoranira hamwe Yerusalemu baje gushima, bazanye n'umwimbu w'ivyo Imana yakoze. Uyu mwaka n'umwaka wa multiplication. Iyi Pentecote ikubere Pentecote y'umwimbu. Imana ishimwe cyane. Nawe wige kubahisha Imana ivya mbere, wige kubahisha Imana ivyiza vyawe vya mbere, uhereye ku bugingo bwawe, ku buzima bwawe, ku mwanya wawe, ku butunzi bwawe. Imana ishimwe cyane. Twigishijwe batwibukije parcelle. Imana ishimwe cyane. Hariho abantu kumbure igihe bavuga parcelle bavuga ati haracariho amezi menshi, ariko hari igihe Imana iguhezegira mu kwezi nyene kwa mbere kugira ngo ikugeze irabe ikibanza ufise mu buzima bwawe. Ukazubona nyene igihe nyene wabisezeranira, nico gihe Imana yaguhaye imbuto, mugabo wabihaye iyindi priorite. Hama kuko Imana idakunda imisigarizwa, ugasanga birakugoye, ariko Imana ikubabarire iguha kandi karyo. Imana ishimwe cyane. Nanje ndabivuze nk'umuntu, iyo dusezerana numva ico mwema avuga, sinigera ndaba ububiko bwanje, sinigera ndaba ico mfise, kuko ndavye ivyo mfise kenshi sinopfa nsezeranye, kuko nisanga ataco mfise. Ariko ndabwira mwemu yera nti ni wewe ushira imbuto mu biganza, ngira neza ico nkwiye gusezerana. Mwemu w'Imana akakimbwira. Imana ishimwe cyane. Icambere Imana impezagira, sindinda ndaraba ngo hariho ibi nibibutse, canshitse kandi kenshi wifungura iyindi migisha. Niryo banga, ntabwo mbivugishijwe kubw'ubukene, kuko imiliyoni 800 hafi muri yaridi nta mwana w'umuntu azoyishura uretse Imana izokoresha bishaka. Amen. Ni banga gusa mpaye uri karanyumva. Imana ishimwe cyane. Rero iyi Pentecote, haleluya, iyi Pentecote uyakire ko ari Pentecote ya multiplication, uyakire ko ari Pentecote y'umwimbu. Kandi n'igihe Imana yarungika ico yasezeranye mwemu yera, hariho abantu 120 barabigishwa ba Yesu, bari bamaze iminsi 10 bari mu nzu yo hejuru, bitanze nk'umushuzo, basenga, bari mu nyigisho z'intumwa, basenga bahuje umutima n'inama, basangira ivyabo. Inyuma y'iminsi 10 Imana irungika ico yasezeranye mwemu w'Imana bazako. Abigishwa 120 bemeye ku mushuzo, bemeye gutanga umwanya wabo, bemeye kwiyegurira Imana, bemeye guteba imbere y'Imana basenga, bemeye kuba mu nyigisho z'intumwa.
hazavamwo ibihumbi bitatu. Pentecote iravuga ubushobozi. Unyemerere ndakubwire yuko ubukristo si amajambo. Haleluya. Niyo mpamvu iyi Pentecote itwibutsa umufasha yaduhaye ubushobozi budushoboza. Ubukristo si amajambo. Nufata ubukristo nk'amajambo wumva, uzoyumva mu nyuma yamenyere, hama ntagire ubasha mu buzima bwawe, ahubwo bihindure muri wowe ikintu cyo kutizera. Kuko ubukristo buhinduye amajambo, ubukristo n'ubushobozi. Amen. Ubukristo n'ubushobozi. Ubukristo ntabwo ari imigenzo, ntabwo ari ugukizwa mu buryo bw'imigenzo ngo uvuge uti reka nakire Yesu mbe mu bandi. Ubukristo si ukubatizwa kugira ngo ube mu bandi, winjire mu ishengero kumbure uronke amadwa yawe, canke ntihagire ikintu na kimwe wumva yuko uvuga uti noba mbuze kugira nitwe umukristo. Ubukristo ntabwo ari imigenzo gusa uvuga ati jewe ndaza gusenga, ndaja ku ngaburo nyeranda. Ubukristo n'ubushobozi. Kuko ubukristo n'ubufata nk'imigenzo, hariho ubushobozi utazubona mu buzima bwawe. Abantu benshi bararambiwe ivy'Imana, abantu benshi bararambiwe kuba mu nzu y'Imana, kuko ubukristo bwahindutse imigenzo. Ora imigenzo nikiza. Unyemerere ndakubwire muri kino gitondo, ubukristo n'ubushobozi. Kuko watwizeye ni Yesu Kristo, yarazutse ni muzima, kandi nuno munsi ariho, kandi ubushobozi bwabuzuye mu bapfuye nuno munsi burakora. Ni nayo mpamvu ishengero rimaze kuronka mpwemu yera, ibimenyetso n'ibitangaza byarakoretse. Igitangaza ca mbere kiruta ibindi bitangaza, n'abagabo 3,000 bakiriye umwami Yesu barihana. Kandi ico nico gitangaza ca mbere imbere y'Imana. Igitangaza ca mbere ntabwo ari ukugwara, ntabwo ari gukira ingwara, kuko uwagwaye arashobora gusubira kugwara. Nta nubwo ari ukuzuka warapfuye, kuko n'abazutse bongeye gupfa. Igitangaza ca mbere ni kwakira nyene ibitangaza ari Kristo Yesu. Pentecote habaye ubushobozi. Iyumvire umugabo nka Petero atize, yaba amashuri asanzwe, yaba amashuri y'idini, kuko ntiyari umufarisayo, ntiyari n'umusadukayo, yari umurovyi. N'abafarisayo baravuze ngo uyu muntu mu vyakozwe n'umwa 4, ngo uyu muntu uko avuga ibintu vy'ubwenge, kandi tuzi neza ko atize. Babavuga hamwe na Yohana, hariho ubushobozi bwamuvugiramwo. Abagabo 3,000 bahindukirira Imana, barihana, bahindukira Imana. Ishengero rya mbere ntiryatanguye mu ntege nke, ishengero rya mbere ryatanguye mu bushobozi, kuko ryatanguranye n'abantu 3,000. Kandi uretse ubushobozi bwahinduye abantu 3,000 barenga, n'ibimenyetso n'ibitangaza byarakurikiye. Turabona mu ishengero rya mbere yuko abagwayi bakira, turabona mu ishengero rya mbere yuko ibitangaza byakoreka, turabona mu ishengero rya mbere yuko ibimuga byamuguruka, turabona mu ishengero rya mbere yuko ibidasanzwe utwumiza des signes des miracles des prodiges zakoretse. Uno munsi urashaka kuvuga uti none nga pastor, ubwo bushobozi buracakora canke bwaheranye n'ishengero rya mbere? Nyemera ndakubwire ko bugikora uno munsi. Nkuko Yesu igihe yaza yaratangaje aravuga ngo mwemu uhoraho ari kuri je, ngo yandobanuje amavuta kugira ngo mbwire aboro mu mitima yabo ubutumwa bwiza, ngo kandi abakomeretse babe restauré, imbohe zibohoke, abarindwa barekugwe. Ngire nkubwire yuko hari abahindukire Yesu, hariho n'abagwaye bakize, hariho n'ibitangaza vyakoretse, mugabo si bose. Kandi ubushobozi bwaba muri bo, bwabana nabo. N'igihe c'intumwa ubushobozi bwarakora, hariho abahindukirira Imana, hari ababona ibitangaza mu buzima bwabo, ariko n'abari biteguye kwakira ubwo bushobozi.
n'abari bizeye. Nuno munsi reka tureka hano ngire babwire ko hano mu ishengero ibitangaza birakoreka, kuko hariho abantu hano bagendewe n'Imana bataje gusa kugira ngo biyentegre mu ishengero, ariko bahuye n'ubushobozi bubahindura. Uno munsi ari abana b'Imana kandi babohotse ibyaha, iby'amashuri atababohoye, iby'imiryango itababohoye, ibyo ubwabo kugerageza kubohoka mu nkomezi zabo bikanga, ariko kubwo kwizera Imana, kubwo kwemera yuko Mpwemu Yera abashoboza, uno munsi ntibakiri imbohe, barabohotse kandi uno munsi barahari. Imana ishimwe cyane. Hari abahari hano babohotse, batari mu idini gusa ariko babohotse, ubushobozi buracabohora. Kuki uno munsi hari abari ngaha bamaze imyaka batarabohoka? Nuko muhari mu Kigali, muhari mu gashuhe k'abandi, muhari kugira mushitse imigenzo, ariko nimwemera ko ubushobozi bubabohora. Ngire babwire iki ni igihe cya Mpwemu Yera, murekere ikibanza mu buzima bwawe kubohore. Ntitwahawe Mpwemu Yera ngo ahinduke slogan, twahawe Mpwemu Yera adushoboza kubohoka. Ntushobora kubohoka utahaye ikibanza uwo Mpwemu Yera ngo akubohore. Nuno munsi Mpwemu Yera arakora. Ngire mbabwize ukuri, ingwara zirakira. Amen. Ndabishingira intaye ko ngaha muri iri shengero hariho abantu bavyaye, bamwe bari hano abandi ntibakiri hano, andiko mu bari hano n'abatari hano hariho abashika 4 bavyaye byari byaranse, kandi no kwa muganga bavuga ati ntivyoroshe, ariko ubwo bushobozi ubagira abavyeyi. Unyemere ndakubwira, ndabishingira intaye ko Mpwemu Yera ni muzima kandi ubushobozi bwiwe burakora. Mpwemu w'Imana arakiza ingwara. Hano muri iri shengero turabishingira intahe yuko hari habagwaye kandi bari bagendanye ubugwayi imyaka myinshi, ariko ubushobozi bwa Mpwemu Yera bwabakijije ingwara. Twahawe umufasha aduha ubushobozi butubashisha. Mu bakiza ingwara ndimwo, kandi ngaha harimo n'abandi bose Mpwemu w'Imana yakijije ingwara. Sidiko ndavugira Imana iki itakoze kuko ishoboye kwivugira, ahubwo hariho ababishingira intahe ko Imana yabakijije ingwara. Apana yuko banavyize gusa, ahubwo hariho n'ibimenyetso byo kwa muganga yuko bakize. Hari ubushobozi bukuru umuntu ahantu bukamushikana ahandi. Imyaka yose 14 turemeze neza yuko hari ubushobozi bwaherekeje ic'Imana yavuze ubuzima bwuzuye, kuko twabonye bamwe basa nk'inkengerwa, basa n'abantu bato cyane batibaza ko Imana ikora. Atwenda bishingira intaye kuko bamwe muri mwebwe muracari ngaha, abandi naho ntibari ngaha, bandirira bakavuga ati pastor, iyo Mana iyo Mana iracakora nka mbere. Mbega ivyo tubwira biracashoboka? Ngire ngo ubwire abizeye bahinduriwe amateka. Uyu munsi yo mubona hari abagendesha imiduga, ntabwo bayivukanye, nta nubwo bayirazwe n'abavyeyi. Hariho benshi n'ikinga ryabagora kwirihira, ariko uno munsi Imana yabagiriye neza. Hariho abaronse ubuzi bwiza kuko Imana iri inyuma y'ico yavuze, ubugingo bwuzuye, ubuzima bwuzuye. Hari abari mu mazi Imana yabubakiye, hari abavuye aho bari uno munsi bari mu yandi mastandara y'ubwami, kuko hari ubushobozi buri inyuma y'ico yavuze, ubugingo busagutse. Antuko uno munsi ndabishingira intahe yuko ic'Imana yavuze muri iri shengero sama jambo, hari ubushobozi bwaherekeje ico yavuze. Bamwe twarabibona, iyo nkabibona nari mfise ubwoba, ndavuga nti Mana nibibona jenyine bizongora kuvuga, kuko ari gihe pastor umenga niwo bahezagirwa, ariko uno munsi umuntu wese yiyeguriye Imana. Umuntu wese nubwo yari umunyantege nk'akizera Imana, umuntu wese atafashe ijambo ry'Imana nk'inyuguti, ariko akagira ijambo ry'Imana akaryizera mu bisazi byo kwizera,
ubwanje harabona itegereza kavuga ni nubwo batogaruka ngo bashime ariko hari Imana yanje yabikoze. Rero munyemere kino gitondo hariho ubushobozi, hariho ubushobozi. Ntusubire kuraba ibyo utarashikaho, ntusubire kuraba ibyo udafise, ahubwo izera Imana, izera Imana ureke ubwo bushobozi bukore. Erega uwo twakwirikiye ni Umwami Yesu kandi ni muzima, kandi uko yarari niko akiri kandi uno munsi arakora. Uno munsi ndabishingira nta yuko ingwara zikira, uno munsi ndabishingira nta ko ibitangaza bikoreka, uno munsi ndabishingira nta yuko abari ntabwa bashobora kuba abubahwa, uno munsi ndabishingira nta ko banyarucari bashobora kuba bakomeye, uno munsi ndabishingira nta ko ari Imana ikura umuntu mu bukungugu ikamwicarikana n'abahambaye. Kuko tutahawe ubutumwa gusa bwo kuvuga ibifadika, ntimuzovyumva kenshi tubivuga muri iri shengero, kuko tuzi neza ko Imana ibanza kudutunganya hama ikadutungisha. Ariko ukuri nuko, amen, nimba hariho umuntu mubo mvuze Imana yagiriye neza, apana ushaka kunezereza cyangwa ushaka kugira ngo pastor ntamarama, ariko wemeze neza yuko hari ubushobozi bwamukuye ahantu bukamushikana ahantu, ahaguruke. Nimba atavyihuse kuza mu mutwe wawe ntuhaguruke. Amen. Amashimeshi. Icyubahiro kibica Imana yacu. Unyemerere ntuzongere kuraba ivyo ubuze, ntuzongere guhanga amaso ivyo ukehaniwe, witegereze wibuke bwa bushobozi bwagukuye aho wari uri bukagushikana aho ugeze uno munsi. Wibuke bwa bushobozi bw'Imana nzima bwakugize icuri, umenye ko yabikoze. Nuno munsi ntirafata ikonje, wowe warafashe ikonje yo gusenga, warafashe ikonje yo gukorera Imana, ariko mwemu w'Imana harafata ikonje. Nuno munsi aracakora, nuno munsi aracakora. Ibyo atashoboye gukora mu buzima bwawe suko byamunaniye, ibyo atashoboye gukora mu buzima bwawe suko byamunaniye, oya, ahubwo hari icyubahiro cy'Imana cyihikije, hariho gloire y'Imana yihishije. Niko Imana ikirategura intayi ikomeye. Imana ntiyananiwe guha Sara na Aburahamu umwana bakimushaka, ariko inyuma y'imyaka yaramuhaye umwana, kandi Isaka yabaye umwana atameze nk'abandi bana bose. Nuno munsi turacamuvuga. Rero ivyo Imana tirakora uno munsi hari ntayibitse. Imana ibahezagire mu vyakire. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Amen. Kubera iki hari ubushobozi. Amen. Hari ubushobozi duhabwa n'uwo mufasha, nuko uwo mufasha niwe soko ry'ubuzima. Haleluya. Mwemu yera niwe soko ry'ubuzima. Turabona mu itanguriro rimwe kabiri kugeza kuri gatatu. Nituhasoma bazi baradufasha gusa abari nyuma bahadushiriraho. Itanguriro rimwe umurongo wa kabiri kugeza kwa gatatu. Ijambo ry'Imana tubwira ngo isi yari ikiri ubuziba. Mu yandi majambo isi ntiyari ifite ishusho, nka kurya umugore iyo asamye inda, iyo bariko baritegereza indi kiri ntoya baravuga ngo afise umwana. Mugabo uwo mwana nubwo abaganga batubwira ngo ni umwana afise, abatarafata ishusho, abari ibintu bitarafata ishusho. Niyo mpamvu bakubwira ngo ugaruke dusuzume turabe neza uko umwana ameze. Ubwa mbere na mbere isi ntiyari ifite ishusho. Mw'isi nta kintu na kimwe cyari gihari, kandi umwijima mwinshi wari upfutse isi. Ariko hariho umuntu umwe, nimba namwita umuntu umwe, yari mwemu w'Imana. Niwe wenyene yari yamuvuma,
niwe wenyene yari mu gikorwa. Isi nta shusho rifise, umwijima utekeye isi, kandi nta kintu na kimwe kiri mu isi. Mugabo ro Saint Esprit, Mpwemu Yera niwe yagendagenda, kuko Mpwemu Yera yari ahari, ubuzima bwarabonetse, kuko isoko ry'ubuzima ryari rihari. Birashoboka yuko mu buzima bwawe hari ibintu bitagira ishusho, ukavuga uti nakazi mugabo sindakabona, n'urugo mugabo ntirusindarubona. Hari ibintu bitagira ishusho. Urashobora kubona umwijima kandi bwakeye. Hariho abantu bavyuka, nimba bitagushikiye jewe byaranshikiye, bugaca mugabo kwera ivyo uri kuracamwo ukamenga ni joro ntaco uri kurabona, ukamenga umwijima niwe mwinshi. Birashoboka yuko mu buzima bwawe atagihari na kimwe gifatika, atagihari na kimwe kigaragara, mugabo Imana urayifise. Ngirenda gutera intege, ntaco bitwaye. Nubwo hari bitagira ishusho mu buzima bwawe, nubwo ubona umwijima ari mwinshi mu buzima bwawe, nubwo ubona atagihari, nyene ubuzima mu ikibanza. Reka Mpwemu Yera, kuko Mpwemu Yera afite ubushobozi busuka ubuzima canke butanga ubuzima. Birashoboka. Ezekiel 47, Mpwemu w'Imana amutwara mu nzu y'Imana, ngo abona amazi ava mu ngoro y'Uhoraho. Amazi ni ikimenyetso ca Mpwemu Yera. Amazi mu bisanzwe agaragaza ubuzima. Rero iyo usomye amazi kenshi mu ijambo ry'Imana aba ari Mpwemu Yera. Ngo abona amazi aturuka mu nzu y'Imana, bisigura ngo ubuzima buva mu nzu y'Imana. Muri ryarigara nta buzima burimwo. Uno munsi imbuga ngurukana bumenyi zaradutwaye umutima, nivyo zirakora, kuko hari inyigisho, hari ubutumwa bwiza. Mugangire ngubwire, ube maso ivyo wumviriza, ube maso ivyo uraba, kuko ubushobozi buva ibyina mu Mana. Abona amazi ari mu bushobozi, ngo acabarirwa ngo yinjiremo. Akicinjiramwo amazi amugera ku birenge. Mu yandi majambo arakogwako. Hari igihe Imana iguhamagara ngo uyegere, ukaba mu nzu y'Imana, ukaba muri serire, ukumva wakozweho, mugabo wakozweho nk'umuntu akwagaje, nta gihindutse mu buzima bwawe. Ariko ngo acabarirwa ngo subira winjira indani, subira winjira ibwina. Ikibabaje nuko bamwe muca mugarukiriza aho nyene, ntimukomeze kwinjira. Oro mu Mana ni kwinjira ibyina. Ngo amazi acamugera ku mavi. Amugeze ku mavi ho yaravuze ati n'impuzu nambaye yashikiriwe. Ariko asubira kumva ijwi rimubwira ngo bandanya. Nanje kino gitondo ndakubwira shishikara, injira mwidamba. Mwidamba niho Petero yarobeshejwe ifi nyinshi. Injira ibyina mu Mana, injira muri consecration, injira mu masengesho, injira mu ijambo ry'Imana, injira mu ivugabutumwa. Kuko iyo winjiye indani, muri iyo winjiye indani, hari ukuntu usigara usa naho winjiye. Urinjira ahantu basifu, ukiri kure yaho, ahantu hari mure, ukiri kure yaho urashobora kubona ifu ikujako, gati oh nacafuye. Mugabo uzoraba binjiye indani bariko barasya, basigara basa n'ifu. Hariho ubushobozi hari ubushobozi
bugusaba kwinjira ibwina. Birababaje ingene abakorana n'isi y'umwijima babarirwa kwinjira ibwina, kandi kugira ngo bahabwe ubushobozi bwatsinzwe bakagera ku rugero aho banatanga ibimazi by'abana babo canke iby'abakunzi babo, kandi bahabwa ubushobozi bwaneshejwe bwatsinzwe. Ariko twebwe turiko duhamagarirwa ubushobozi bw'Imana, turiko duhamagarirwa kwakira ubushobozi butanga ubuzima, turiko duhamagarirwa kwakira ubushobozi bw'isumba byose bw'umuremyi bwanesheje. Ariko uno munsi ukaguma uri ku madirisha urunguruka ngo mbega ni bande ngo basenze, ngo igikorane cagenze gute, ni bande bavuze ubutumwa, ngire ngo ubwire uriruhisha, injira indani. Je mu buzima ndanye ikintu cyo hejuru kuko nama mbona ari ikintu cyo gutunganya. Sinigira mba mu kintu ngo ngume hariya, oya, uwo mwanya no ukurahe. Ikintu nimba nacemeye nacize ndacinjiramwo wese, hama nimba ntacemeye ndagisohokamwo wese. Rero imyaka umaze mu gakiza, by'ukuri warahuye n'Imana ku giti cyawe cyangwa uzi Imana bakubariye? Imana idufashe cyane. Ngo mu nyuma y'amazi amugera hehe? Ku mukenyero. Naho nyene yibaza ngo yashitse, ngo ariko abwirwa ngo subira winjira ibwina. Ngo yarinjira ibwina kugeza hatashoboye ngo gutambukisha amaguru, ngo ahubwo kubera amazi yari yamurenze ageze kuri Paul, ngo yari hasigaye aho koga. Mwe mu Imana ashaka ugere mu gihe udasubira kwirongora biri wakurongora, udasubira gukoresha inkomezi zawe, udasubira gukoresha ibiharuro byawe, ariko mwe mu Imana akagutwara aho agomba hose. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana avuga ngo aho ugo ruzi rwashitse, aho mwe mu Imana yashitse, ngo ibinyogomba byose byagize ubuzima, kuko mwe mu Imana isoko ry'ubuzima. Ngo aho ugo ruzi rwashitse, ibinyogomba byose byagize ubuzima. Niyo mpamvu nizera ko ubukristo atari amajambo, niyo mpamvu jewe nizera ko ubukristo atari bigenda. Ubukristo ni ubushobozi, kuko hari nyuma hari ubushobozi bwa Kristo bukorera mu bizera. Ngo kandi aho ugo ruzi rwashitse, ngo abarovyi barovye amafi menshi. Mu yandi majambo, iyo mwe mu Imana hari, abantu baravuga ubutumwa bwiza. Iyo mwe mu Imana hari, abantu bazana benshi kugakiza. Ariko iyo mwe mu Imana adahari, abantu bibera mu ishengero nk'abari muri club, abantu bibera mu ishengero nk'abari mu gihari. Ariko iyo mwe mu Imana ari mu bantu, abantu baja mu ivuga butumwa. Ahari mwe mu Imana, ngo kandi ngo ivyamwa byose, ibiti byose, aho ugo ruzi rwaciye ngo vyaramye. Bisigura ngo ahari ubushobozi bwa mwemye hari kwama ivyamwa bihoraho. Yesu akavuga ngo si mwebwe mwantoranije, ariko ni je nabatoranije kugira ngo mugende muramba kandi imbuto zihoraho. Muri Ezekiel 37 naho turabona neza Ezekiel yerekwa ikiyaya kirimo amagufa, ikimenyetso cyo kuba ukikujwe n'ibintu byumye, ukisanga ubuzima bwawe burumye, ibyo ukora byose birumye, nta kigenda. Ariko ngo ijambo ry'Uhoraho riza kuri Ezekiel ngo vugira kuri aya magufa. Byubikana neza yuko ijambo ry'Imana rifite ububasha. Haleluya. Ijambo ry'Imana rifise ubu. Ezekiel ararekura ijambo ry'Imana, atanguye kurekura ijambo ry'Imana, ya magufa ngo aja ku mubiri, aja kwinyama, aja ku mubiri, ngo bitangura kugira ishusho, ngo ariko atabuzima burimo. Ngo ijambo ry'Uhoraho ryongera kuza kuri Ezekiel ati nubi igikorwa ntikirahera, hamagara mwe mu Imana. Ijambo ry'Imana rirahishisha bitagira ishusho. Ijambo ry'Imana
rirazura ivyapfuye, ariko n'ubushobozi bwa mpwemu yera butanga ubuzima. Niyo mpamvu ishengero ririmwo abantu beza, ishengero rivugirwamwo amajambo meza, ishengero rimwe abanyedini baho biragira ishusho, ariko nta buzima bwo buhari. Ora Imana yadutumye kugira idini kuko niyashatse gushiraho amakrebe. Imana yaduhamagaye kugaragaza ubwami bwayo. Ora ubwami bwayo n'ubushobozi. Bantu b'Imana, nimba uri umukristo bwa mbere urishengero, ubushobozi bw'Imana buteza kugaragara muri wewe. Nimba mukijijwe mubana mu nzu muri 2 3 4, ngira babwire muri shengero rihagije. Nimukwiye kuba gusa muri nzu isa nk'abarokore, baririmba indirimbo z'abarokore. Harakenewe ubushobozi muri urwo rugo, kuko ubukristo n'ubushobozi. Kandi ngira babwire nta kintu na kimwe muzoshobora gukanga isi nimutagira ubushobozi. Niyo mpamvu bamwe muri mwebwe mwirirwa mufise ubwoba bw'ababaroze, ngirenda badeseve ababaroga ntibazohagarika kubaroga, ariko mukeneye kugira ubushobozi busumba ababaroga. Hari umuntu anyumva? Hari umuntu anyumva? Nimba batakuroga nuko atacu bagize, ariko abakuroga ntibazoreka kukuroga, ariko urakeneye ubushobozi buri hejuru y'uburozi bwose. Urakeneye ubushobozi buri hejuru y'abakuroga bose. Mu minsi yahera umuntu umwe yarambwiye ati pastor, hariho abantu, hariho couple, hariho amakouple wowe wajyamye ko hejuru gutya nta nico dushobora kugira icyo tubakozeho. None ivyo mwabikuyeho? Aba bantu babikuye ngo n'umuntu yavyeretswe ngububamye ko nka kujya igisiga kibuma ko ku mutwe. Mana yanje ndavuga nti mukama wanje ibintu ndabaganjije, ndabagizente, ndabura ivyari byo. Ariko mu nyuma ndasenga atamuntu umwe abimbwiye, ndafata umwanya wo gusenga ndavuga nti mpwemu w'Imana, ngira ico uri kuravuga, ngira ico uri kuravuga. Nimba ari cyo kwihana nihane, nimba ari cyo guhindura mpindure. Mwe mu Imana arambwira ngo ya hariho ibiganza bibi. Ibuke ko hariho n'ikiganza carondeye kwica dossier y'umuntu. Hariho ibiganza bibi barondera, ariko bagiye kubarondera basanga ubabereye couverture. Uruninge n'umwasakora barahizwe ntibashikirwa, noneho barondeye intumwa ishikira kugira ngo noneho bashire muri confusion, hamamere nk'urekuye. Yo impwemu y'Imana atahubwo shishikara n'abadushishikare. Ngire mbabwire hari ubushobozi, hari ubushobozi butuma abacu batayogwa, hari ubushobozi butuma ibyacu bidashikirwa, hari ubushobozi butuma baduhetse badapfa kunobwa. Ariko munyemerere ndumwungere, namwe nimwinjire kuko muracafise imiryango mutegerezwa gufuka. Muracafise abanyantege muteza gufuka. Muriya bijye bintu umwasi yigira, ugasanga buri munsi yama yigize ibintu ku bana bawe, akigira ibintu ku bavukanye bawe, ukamenga yinjira nk'uko gwitaha. Nuko urangaye. Ubundi ubushobozi bukorera muri twebwe busumba ubundi bushobozi bw'abavugishwa ibinyoma, bw'abakozi b'isi y'umwijima. Niduhagara mu bushobozi, abacu nibazoshikirwa. Umvira ijambo, ubukristo si amajambo n'ubushobozi. Ubukristo si imigenzo n'ubushobozi. Kandi iki nico kigaragaza difference ya twebwe n'abandi bose. Erega Mose yabwiye Imana ati Imana yabwiye Mose atumviriza, jewe sinzojana namwe mu gihugu c'isezerano kuko muri ubwoko butagondeka izosi, ariko ndabemereye ko muzohagera, nzobarungikira umumarayika baje imbere. Ariko Mose aravuga atumviriza, igikuru si ukugera mu gihugu c'isezerano, ahubwo nutahagurukana natwe ntiduhaguruka. Mbega ni igiki kizodutandukanya n'ayandi mahanga? Mu yandi majambo, erega kugera mu migisha n'abandi barayigeraho kandi batasomye Satani. Ntabwo abantu bose baje kuzimu. Hoya, kugera ku migisha n'abandi bayigeraho, ariko ikizodutandukanya n'abandi ni Imana y'ubushobozi biri kumwe natwe. Moise
yesu atumviriza gushika i Kanani nivyo turabishaka mugabo ntutwikure ngo duhe umumarayika turagukeneye wewe turakeneye Imana igice nico kitutandukanye n'abandi turakeneye Imana igendana natwe rero nutahagurukana natwe turigumira mu bugaragwa tuhatebe Imana yumvise ubwenge bwa Moyise yuko adaharanira imigisha no kugera ku bintu bikomeye ahubwo azi neza ko kugendana n'Imana ari byo bikomeye gusumba Imana yemera kugendana nawe Imana ishimwe cyane haleluya gire ngo ubwire ikizogutandukanya n'abandi n'ubushobozi bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana hari abazoguhiga yo haleluya hari ibintu byinshi Imana itwereka kandi Imana ishimwe ko turi mu isezerano turi mu gihe cya mpemu yera atari jewe jenyine Imana ibinyereka namwe bw'Imana ihora ibibereka hari ibintu byinshi Imana itwereka tuba twaramizwe mu nguri tuba twara umwasa aba yaradu ariko hariho ubushobozi icoma misi yose utambuka mwibarabara haleluya amen yiri kuratambuka mwibarabara wumve ko hariho ubushobozi icyo gihe ntuzikanga ivyo usimba ntuzikanga ivyo uhonyora kuko uzi neza ko umwami Imana yaguhaye kumufyonyera munsi y'ibirenge vyawe haleluya Imana ishimwe cyane ariko iyo uzi ko udafite ubushobozi uguma wikanga yo hari ivyo banteze niba bigutege nyene niba bigutegura bihonyora nk'inzira rya Yesu amen haleluya amen ntuzongera kugira ubwoba bw'ivyo urya amen ubwana bw'ikaranga bwose mwarabuhombeje kandi bwaranse kwiba Imana ishimwe cyane haleluya amen bishimira Imana Imana atacu yabikubwiye ko shima Imana ubihenzagire hama ni wumva urongoye ubike kuko nuwo mu nzu ntumuzi neza ko atobiguha hariho n'abagabo benshi n'abagore benshi bawukanye ngo abagore babo n'abagabo babagira babiki je ndazi umuntu yavuye mu rugo arambwira neza ngo umugabo wanje yaragiranye icisha ivyo kurya ndambwira ni none ko waruvuyemwo yoha amafaranga uri ya mukozi wawe niyo bigutamika kiretse Imana yabikubwiye itabikubwiye hari ubushobozi buduha no kujya kuvyica ntiyagira ico tuba haleluya haleluya umunsi umwe nagiye mwivuga butumwa kera na n'umujene hama ndi mwivuga butumwa ahantu ruguru baratugira batumviriza uko ugenda uradodora rujya rugo ntugwinjiremo n'ugumurozi ndavuga none mba naje kuvuga ubutumwa bwiza hama sininjire mu nzu y'umurozi umva naje gukora iki gatumviriza ruguru nta naho mugenda niba kugaburire ndabwira ndabizi neza kandi muri missiology ni byiza yuko ugira ushobore kuvuga ubutumwa bwiza ugerageza ukishushanya n'imigenzo y'abo bantu kiretse icyaha rero ndaza kujya uraza kujya ingeze umurozi ndaza kuzijya kugira ndamushikane kuri Yesu bati we ntituri kumwe nimupfe kumperekeza kuko ikirundi cyaranangura kuvuga ntimubone gutya atari uko nzi igifaransa oya ujya Imana ihamagara abashoboye abadashoboye kabashobozi Imana ishimwe cyane aha niho hagaragara ubushobozi bw'Imana Imana ishimwe cyane ninjira muri iyo nzu wa muntu nyene acazana ivyo kujya ngaha arakubita ibijumbu ngaha by'amagani n'ibindi byose cyandabwa reka dutangure gusenga gitangura gusenga ako kanya nyene ava ku ntebe akubita amakiribiti gutya ndiko ndasengera ivyo kujya sinasengeye we nasengeye ivyo kujya wenye nari kubita hasi hama rero nta nubwo nari bwamenye byinshi ndamwitegereza ingene kubita hasi ndarindira ko bihera ubwoko bwanje burahoje kubera kutamenya hama biratinda biramurekura gene hama ndasubira kwera meje gusenga nengera kufungurwa ndazijya abandi bose baguma bikoresha gutya je ndazijya ndavuga ni Imana ijambo ryawe ravuga ngo tuzojya kuvyica ntaco bizotugira impamvu ndiko ndajya bino bivyo kurya sindabatumye muze muje mu nzu z'abarozi muje sindabatumye amen umuntu wese akwiye gukora ico yahawe Imana ishimwe cyane haleluya ico gihe ndumva neza yuko nkwiye kubikora niyo mpamvu harakenewe ubushobozi bukurongora
mwese iyo umuntu atafite ubushobozi agendera nko mu muhari, usanga akora ibyo abandi bakora, akavuga ibyo abandi bavuga, ariko mwe mu Imana ngo yaje kuntumwa umuntu wese ku giti ciwe. Ishengero ryuzuyemo ubushobozi naba bakigendera mu bigare. Amen. Umuntu wese abarongorwa na mwe mu Imana. Ico gihe je ndirira ndabikubita neza, mpejeje kubifungura ca nditahira, ndamubwira ubutumwa bwiza, acaremera, acarakira Yesu. Mugabo ico gihe yarampenze ngo ntiyamwakiriye neza, twavuye aswa kumwakira, acaremera kwakira Yesu. Kandi niyo mpamvu burya abantu bakira Yesu, hari abakira gutya gusa uvuze ngo mwami Yesu, mwami Yesu, mbe ntiyumva imbere, hajye ntabari karamwakira Yesu. Ndakwakiriye, none handamwakira hehe? Hajye ntabari karamwakira. Niyo mpamvu ukaba utamwakira Yesu, uno munsi ugenda umwakiriye neza. Hariho abantu twagosubiramwe mwami Yesu, ndakwakiriye, ngo abantu bariko barandabare nibande, biravuga tumwakira mu mitima twavyaturisha akanwa. Ubu Kristo sa amajambo n'ubushobozi. Ahejeje kwakira Yesu uko ariko araduhenda nyene, aca ntisawa nzogaruka mwijoro. Ntiharindira mwijoro ko baryama kare ruguru, indira tabukamwe inzembe zose. Inzembe nizo numva ko ugwembe nyene. Murabona abantu batemwe n'inzembe nimwe bumva kuko ivuga itumengira teba inzembe umengira indira hura nibazo ahantu hose hari umwenge, ngira nimba no bivuga amazuru mu kanwa, ahantu hose kugeza n'amarasazi. Ahantu twari turi hari kure y'ibitaro, hama ndi hanze ko nari hanze, aho kwiherera hari hanze, kandi sutwa navomisa n'ibindi byinshi ntari uvuge, muca muvyumva, no kuribwa no gukoma induru, ntaguma natura. Ibimenyetso bizokurikira bizeye, tuzojya kuvyica ntaco bizotugira. Guma ndavyatura natura, si nubwo nariko ndababara, ariko nizera ubushobozi buri nyuma y'Imana yavuze. Mu mwanya muto nzamana ikintu kiriko kirakubita iruhande, ikintu kiza cece nibaza ngo nurukoko, cenda ko minduru nurukoko ruraje. Oro yari wa muntu aje gukinda. Sero témoignage yiwe ngo ivyo yakoze ntivyafashe, hama ngo ivyo bivyeyi vyawe ivyo bisigo bice mubwira ngo subirayo umuhohosha ukinda. Sero témoignage ko mu nyuma yarakijijwe. Rero jiwe nibaje ngo nurukoko, niyo rukoko ruraje raneye, ariko ngo yari umuntu aje gukinda. Bacaravuga ngo yo ngo kumubonye ngo ntaca kikugize, umva ngo ubonye ukinda ngo ntaca kikugira. Ivyo rero ngera hari yakenewe ukwizera kwabo bandi bose. Erega ko kanye nyene nacinkira. Amen. Naciye nkibabara gusa ahantu hose nca ndakira, hama ndanwa amazi, hama ndasinzira kandi nararyamiriye, mbyutse ngubita ibiraya n'amata, nari muzima. Nca nabwiye ngo dusubireyo rero, ngo dusubireyo, ndamwereka ubushobozi busumba ubundi bushobozi. Erega igituma ari nyuma ya burya bushobozi nuko yarazi ko ari bwo bukomeye. Reka dusubire ndamwereke ubushobozi bwatsinze, kandi yahavuye akizwa. Amen. Yahavuye yihana, yahavuye abo umukozi w'Imana. Bantu b'Imana, hari ubushobozi uno munsi ntabwuzi, kubera udashaka kwijira ibyina. Imana dufashe cyane. Kandi mbere ko ngenda mwivuga ubutumwa, nani narafashe umwanya mwiza wo gusenga. Hari ubushobozi butanga ubuzima. Haleluya. Amen. Muri 2 Rois aya majambo arakunda kumpezagira. 2 Rois 13:21, mwe mu Imana atanga ubuzima. Elisa amaze gupfa, Elisa yari umuvugishwa n'Imana, umuvugishwa w'Imana asizwe amavuta. Igihe kigeze arapfa, amagufa yiwe barayahamba ahantu mu kaburi. Hama umunsi uri izina, hariho abantu bari bagiye guhamba umuntu, bagize bacyo babona haje igitero. Urumva, bari bagiye guhamba umuntu barira, turababaye, twari tuzora tukwibuka. Hama haje igitero. Haje igitero ngo vyagenze gute? Baciye bamushibura. Niyo mpamvu bwira mugenza uti niyo mpamvu uzokunda abantu ariko ntuzorindira urukundo rwabo.
urabona aba bantu murizera ko bagiye guhamba bababaye? Murazi neza yuko murekura oya si murekura, muravyibaza ko ariko vyagenze? Kuko abantu bose barasa. Oya ntaho mujana mugaba haraturika ibintu vy'igitero yo shibura. Ngira ndibaza nimba hari umupfakazi canke imfuvyi turavuye n'uwo bari bagiye guhamba epu. Mbega no munsi mwokwisanga mugiye guhamba abanyu muramubona ingene tugera, kandi bijye bintu birumvikana. Je ndanashikira yuko abantu bakwiye kurira kugira bakire. Mugabo muremeze neza yuko hoba nk'ivyabaye iki gihe abantu hamwe uri kurafata abantu ntibikakubeko reka nifatire iki ntihagire ubushobozi butari bwo ndiko dufate ko yari umuntu uri kuramwa ngo havesh ngo sindamuhe. Muremeze ko aturitse ikintu abantu bose boca amarira yohera bakiruka. Barashibura bahejeje gushibura ngo ca kiziga kica kigwa hehe? Ku muvyimba w'isenga yahambwemwo Elisa. Maze uwo muvyimba ugikora ku magufa ya Elisa, uwo muntu acara arahaguruka ava hasi arahagarara. Amen. Ubushobozi bwari mu magufa ya Elisa, ubushobozi bwari mu magufa ya Elisa. Umuvyimba ufiye gukora ku magufa ya Elisa, wa muntu arazuka. Niyo mpamvu ko ufise mwemu yera, ufise igitangaza. Hari abantu muvuga ngo ngo jewe bizongora ngo birangora kuvuga ubutumwa bwiza ngo kubera ndacakenye ngo mana ukantungisha ngo abantu bakabana neza ko ataco ndondera ngo nzoca mvuga ubutumwa nzane benshi kuri Yesu. Ngire nkubwire ivyo nyine ubona nk'amagufa, ufise mwemu yera urashobora kubeshaho benshi. Mana ukamba umugabo nkagira urugo, ukamba umugore nkagira urugo, jewe nzogukorera. Kuko baguma bambwira ngo iyo Mana itaguhaye urugo uyitubwira kubera iki? Iyo Mana itaguhaye umugore itaguhaye. Ngire nkubwire amagufa yarazuye wapfuye. Ufise igitangaza, nturindira ibitangaza kugira ngo ibitangaze bikoreke, ubwawe uri igitangaza. Kenshi naho urambwira Imana bigenda gute sengera abantu bagakira jewe singiri, none ubushobozi jewe bigenda gute natura umugisha kuri uyu ariko je sidawuronka? Bigenda gute nyene bitegerezwa yuko nobwira umuntu ngo ngurana vyinshi surtout ngurana kuko ari ivy'umwana hari kera, kuko ari biraba abana burya ari vyo kwihangana mbwa biraba abana hari gihe bigoye ugifise bato. Bigenda gute none ubwo bushobozi buncamwe burengana naco buhindura muri jewe? Ndi vya bipoto bitanga umuyaga nk'ubwaho bitariko biraka. Ngire nkubwize ukuri, hari igihe Imana ikwigisha kubeshaho imbere yo kurondera kubaho, kugira Imana nikugirira neza ntibizokuvyimvye, ntibizotume wibona, kuko uzoba uzi neza aho Imana yagukuye. Rero ntaco bitwaye wemere ukaba ufise mwemu yera, ufise nye n'ibitangaza, ukaba ufise mwemu yera, ufise ubushobozi. Sengera abandi ntaco, hesha umugisha abandi, komeza bandanye ubikora, ntihagire ico nabasaba, ntihagire ikintu na kimwe. Imana yubahisha abayikorera. Haleluya. Imana yubahisha abayikorera.
ikibazo nuko ukorera abantu, ariko ni wakorera Imana, Imana izoguhemba. Erega kenshi hari igihe twifuza ko Imana iduhemba iciye mu wo twagiriye neza. Ico gerengere nkubwira ntabwo wakoreye Imana, wakoreye abantu. Okay, nimba hari ibintu ninvestishije muri Blaze, rero Blaze ateza kubinsubiza, bisigura ngo bwa bundi ntabwo nigeze nkorera Imana, nakoreye Blaze. Ahubwo kenshi hari igihe usanga Imana ica yugara kwa Blaze kugira ngo nkomeze kubona Imana. Komeza uhesha umugisha benshi mu izina ry'Imana, kuko ni wakomeza guhesha umugisha benshi, Imana nayo izocishaho ishaka kugira ikugire neza. Kandi gukorera Imana kuri mu buryo bwinshi. Haleluya, amen. Mwemu w'Imana yarasutswe. Ngira mbabwire ko uno munsi atero Pentecote yabaye, uno munsi twibuka Pentecote. Mwemu w'Imana yarasutswe, Imana ishimwe cyane. Mu byakozwe n'intumwa 1:8, Acte 1 verset 8. Ibyakozwe n'intumwa 1:8. Ariko, haleluya, ariko muzohabwa ubushobozi Mwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muzoba, ariko muzoronga ubushobozi, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe. Mu bisanzwe hari itandukaniro ry'umutemwe n'umuporte parole, sivyo? Hari itandukaniro ry'umuvugizi w'umuntu n'ushinga intahe canke n'icabona. Umuvugizi avuga de la part, avuga mu izina ry'uwamutumye. Ariko ushinga intahe ashinga intahe y'ivyo yiboneye n'ivyo yiyumviye n'ivyo yakozeho. Igihe kirageze aho uronka ubushobozi, ntusubire kuba umuvugizi w'Imana, ahubwo nawe ubigishinga ntahe c'ivyo wiboneye, c'ivyo wakozeho. Abundant Life Church, igihe kirageze aho mudasubira kuba des porte parole, igihe kirageze aho mutaba abavugizi, ahubwo muhinduka ibishinga ntahe by'ivyo amaso yanyu yiboneye, by'ivyo amatwi yanyu yiyumviye, by'ivyo amaboko yanyu yakozeho, by'ivyo amaguru yanyu yagendeyemwo. Ikibigushikanahe n'ubushobozi. Niwongere kuvuga ngo buri ijambo ry'Imana yavuga ko Imana ikiza, ahubwo ubigishinga ntahe kivuga ngo hari ubushobozi. Nize ico Imana ivuga, hari ubushobozi bwankishije. Igihe kirageze aho utongera kuba umuvugizi ngo hari Imana ikura umuntu mu mukungugu ikamwicara ikanabahamba, ahubwo ubigishinga ntahe hariho ubushobozi bukura umuntu mu mukungugu bukamwicarikana n'abakomeye. Igihe kirageze aho utavuga ngo, aho utaba umuvugizi w'Imana ngo hari Imana izura ivyapfuye, ahubwo kuya kubigishinga ntahe hari ivyapfuye mu buzima bwanje, hari amadosi yapfuye, hari ibintu byari byarabaye byarapfutswe, ariko hari Imana yabizuye. Ngire mbabwire n'ubushobozi. Mwandika ibyakozwe n'umwa 2:21, 37 umurongo wa 38, Acte 2:21, 37 à 38. Ariko birasaba iki bantu b'Imana? Birasaba ikintu abantu benshi badakunda, kuko abantu barakunda ibintu byo hejuru cyane. Bamwe
muri bene data b'abarundi n'abarundikazi bamwe si bose turi abanyamahoro, turi abantu beza ku buryo twanga ibintu vya violence, turakunda nyine no gusinzira dushonje. N'umwana wawe atagira icyo afungura, bamwe apana bose, urashobora gusanga umuvyeyi afashwe n'agatiro agasinzira inkono imbabura yayimanitse, kandi yoshobora no guhaguruka akagira icyo akoze. Iyo ufata n'impuzu ikiri nshasha akayitwara ku mucuruzi w'impuzu ati ngo hano ngira ndaguha ngaha kugira uronke rasi y'umunsi. Ariko turi mu bwoko bwiza cyane budakunda kwibabaza, ushobora gusinzira kandi uri mu nzu y'abandi utari kurayishura, kandi wagurisha telefone. Ngire mbabwira ijambo ry'Imana yavuga ngo uhereye mu gihe cya Jean Baptiste ubwami bw'Imana babunyakura n'ubuhizi. Uhereye mu gihe cya Jean Baptiste, le royaume de Dieu, ce sont les violents, ce sont les vaillants qui s'en emparent. Ubwami bw'Imana si ubw'abantu bagenda kujya ngo mbega turagende gute, ngo ahantu ngo igitoro cyabuze, turi no mu gihe cy'amatora, biranagoye kuza gusenga ku mugoroba. Bantu b'Imana, kuwa gatanu nari mvuye ngaha mu masaha indwi yo gusenga, hama cangenda muri BCC niho nakore croisade, sanga ama boîte de nuit. Byukuri igihe nava ngaha ndiko ndagenda muri ville narimvire buriya rero nimba hari abasazi mwisi jewe ndi, urabona akagacerere nyene nkabona gata bari mu kabare buke buke, ariko abantu bose si benshi bari mu ngo zawo ngo turi mu gihe cy'amatora. Sindabihakanye ko umuntu yo kwikingira akicungera, mugabo ngeze muri centre ville za boîte imiduga abantu bari kwibarabara buzuye kuva kuri face à face kuri Novotel, hari abantu buzuye embouteillage. Ni mu nzu y'Imana gusa mwe mufite ubushobozi buzuri ivyapfuye mwaryamye kubera amatora, mwagize neza kuza gutora no kwitaba kamo kuko kudatora n'ubugararije. Ariko ni inzu y'Imana gusa abantu baryamye badashobora kuza gusenga mu ndwi hagati ngo ni mu gihe cy'amatora. Ni mu nzu y'Imana abantu badashobora kuzana igitoro kuko igitoro kirahera. Ni mu nzu y'Imana abantu badashobora gutega kuko ari kure. Hama mukaca mutangara ngo igihugu kirimo abakristu 80 ngo ariko ngo abantu ngo ariko ngo ingorane ziha nta abakristu bahari. Abakristu bari mu bitabo vya bondeti n'ahandi, sino buriya abakristu n'ubushobozi. Hari umuntu yanyumvise, ubukristu bisigura ubu bushobozi. Wosigura gute? Naciye ahantu muri salon de coiffure, ega mbonye ko ubuzima butemba, naciye nca ahantu muri salon nteka nabige niyogera, sanga sari iruzuye. Uhereye mu gihe cya Jean Baptiste ubwami bw'Imana babunyakurana ubuhizi. Ubwami bw'Imana si ubw'abantu bavuga ngo mvyutse menetse umutwe. Ubwami bw'Imana si ubw'abantu bavuga ngo ndacitse umugongo. Ubwami bw'Imana si ubw'abantu bavuga ngo urumva uno munsi sinza gusenga merewe nabi, ngire ngo ubwire uzorinda upfa hari ahantu utageze. Kandi bantu b'Imana hariho ibintu mwaremewe kuzoshikako,
hari ibitangaza Imana ishaka kubakoresha, uzotangara urengutse imbere y'Imana usanga hari ibintu wategetse gukora utakoze kuko wabaye umunebwe iminsi yo kubaho kwawe. Ngire mbabwire, ishengero ni kije yakiryamye, ubu Kristo ni kije yakiryamye. Nimureke ubushobozi bukore basha, nimureke ubushobozi bukore. Abigishwa 120 bari bariyeguriye Imana, bamaze iminsi he mu nzu yo hejuru, iminsi 10 10 iminsi 10 bari hehe mu nzu yo hejuru. Ibanga rya mbere consécration, kwiyegurira Imana. Haleluya. Ngire nkubwire bugico wiyeguriye ntuharura amasaha, ico wiyeguriye ntuharura amafaranga, ico wiyeguriye gituma ugendana nawo muhuza ibintu kumwe, ico wiyeguriye ntuharura sacrifice. Igituma uharura sacrifice utanga mu nzu y'Imana uko utiyegura Imana vya vrai. Igituma uharura ivyuha Imana cyangwa ivyo hezagiza abakozi b'Imana nuko vy'ukuri utiyegura Imana nzima, kuko ico wiyeguriye ntuharura. Twigeze kugendererwa n'akana kamwe kakamaneke, twe turakubita amabrochette, turangije turakubita ibintu by'amagato kuko twe twabakirije amagato. Hama je nditegereza akana kagakobwa kadashikana 21 turiko tujya amagato katuraba gucya, tukajya amabrochette ende katuraba gucya, karimo namenyo kayakwijije. Ndakabaza nti kubera ko utari kurajya brochette vraiment ninge niryoshe ni firiti, ni ifiriti. Kacikarabwa ati kubera ndi maneke hari ivyo ntemerewe kujya, none urabishaka. Yego muisangwe uko mubijya niko ndabishaka, ariko ntabwo ndabifuza kuko ico niyeguriye gifise inkomezi gusumba ivyo inkomezi ivyo kwifuza kwanje. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari umuntu akaranyumva, uwiyeguriye ivy'ubumaneke ntapfa kuvyibuha nk'uko kwacu, ntapfa kurya ivyo abona. Muri Kongo abantu bavuye muri Kongo badushingiye nta yuko higeze kuba style y'ikirato kimeze gutya. Nangire nerekane ikimenyetso cy'umugambwe kandi ngo ubu ngo vyaheze style ndabuzigenda vyerekana. Ni example none umugambwe ni wabaye intoki zihana turi kumwe kandi muravyo ngo higeze kuba style y'ibirato bimeze gutya bisongoye gutya, hama ngo abakongomani barasubira ngo bimeze gutya, kandi bateza kwambara ikirato kimeze konze kandi gasongoye. Iyi ni témoignage, baragiye baracino yo nga barace niyo nga kugira nubu n'abakozi Imana bafise amana abira kwira kwiyegura style. Abantu 120 tuzoshishikara ku munsi wa 4. Haleluya, tuzoshishikara ku munsi wa 4. Uku kwezi kose turavuga ku bushobozi bwa Mpwemu Yera kuba igikoresho c'icubahiro. Uku kwezi kose ndashaka kubona uyu mwaka n'umwaka wa multiplication. Hari ivyo Imana yakoze ariko harakenewe ubushobozi bugaragara. Ubushobozi bugaragaye muri pasteur, mu banyamasengesho, mu baririmbyi. Ubwo bushobozi tuzoba tukiri muri Ancien Testament. Ubushobozi tuteza kugaragara no mu bana muri Sunday school. Haleluya, amen. Birasaba kwiyegurira Imana. Jewe narakunda Kamara Masenge, mama aravyibuka nimba yaravyibagiye, hakujya inkende kundi imihwi. Akamara Masenge kava kuza muhira narakajya nkajya hama nkivyara umwana yatangura kujya a 4 mois. Kera ivyo vya 6 mois ntivyari bwazi, abana twabaha ivyamwa 4 mois, nuko abaganga batubwiye 4 muri kurafyonda umuhwi. Kwera ico gihe n'uburyo bwari buke, wagenda kugura utumara Masenge ukacuharura 2 kwera nasi umwana mu apeti afise apeti
tubiri mu gatondo tubiri ku munsi nza kuvangana yaronka cyane nza kuvanga nibi bisigura ngo ndiyemo kamwe igihero caca gifa kandi nta buryo nari mfise mugabo kubera consécration y'umuvyeyi narafyonda gutya kubera ndabuzi nari nzi kugura bwiza ngafyonda kakamotera mugabo sinumva kari gasigaye kameze nka kinine kuko akamara amasenge nakabonamo shekini imfura yanje consécration ariko umunsi umwe umukozi wanje ariko arafyonda akamara amasenge nzabana gafyonda kubera iki ntari consacré n'umucangero uno munsi igituma udakijijwe neza nuraba consacré wibaza ko ivyo vyaha abandi bose batobishaka kubikora ninde yakubwiye ko ivyaha birura ninde yakubwiye ko ivyaha bibishe antuka ibibishe nivyo wowe udashaka mbwa hari ibindi biryoshe twahevye gusa ingaruka y'ivyaha niyo mbi ngo vyarananiye guheba ngo camere ku mutwe ngire nkubwire n'abandi bose barashaka kwiba nkuko wiba ariko barabihevye barashaka kuboregwa nkuko uboregwa barashaka gusambana nkuko usambana ariko bari consacré nka kurya umukobwa yazi ko yarongowe neza akaba consacré mu rugo hari ivyaheba hari amasheneti igihe nubaka twebwe kera twubaka dufise amakofre y'amabiju ya no antuka wakuze neza warakoze iminsi mike office nka kofre z'amabiju nimba ari kintu nakunda n'amabiju kandi murabona ko atari make difference nuko atari nzahawe ariko uko agapapuro ka minervare kaza nuko udandaza ishenete uko ruwaye y'inzu nuko udandaza impeta consécration kuko waramenye neza ko utakiri wa mukobwa ushaka kubego ushaka kubeshaho impamvu udakizwa nuko nuriyegurira umwami urashaka kuba ariko dushaka kubera Kristo igituma mu nzu y'Imana mudakorera Imana nuko mushaka kubaho ariko nimushaka kuberaho Kristo igituma mudatangira Imana murashaka ko Yesu abahezagira ariko nimushaka bantu b'Imana ngere mbashinga ntaje burya kuri bonane igihe papa yeme na mama yeme bahaguruka ngaha bakavuga ko Imana bagire neza bagatangira parcelle musanga n'ivyari mu migambi kuko ari miliyoni 3 nayo nasezeranye sinaye nziyo ndazikura kandi twasezeranye n'urugondo bwa ntijezi miliyoni 3 wapi vraiment sinziyo ndazikura mugabo ko Imana izimbwizo ziri papa yeme na mama yeme barahaguruka baravuga hama uwo munsi nyene yemeje kuronka resultat inyuma y'indi resultat bambwiye ko mfise cancer mu kayo bakeneye ku diagnostika neza ko bangira operation canke banshira kuri chimiothérapie kandi nararose vy'ukuri ntagira imishatsi barana ko ndayikunda ntagira imishatsi bisigura ko byari gushika nyene nkaja kuri chimiothérapie hama ndabisengera intaye murayizi bama resultat yuko nta trace no detected diagnostic 0 hama chanza rero kuri bonane ndyohewe amarira ari menshi papa yeme na mama yeme baraza barashinga intawe ngo ntihagira abasezerana nayo ngo idene turi nyarutse jecha ndiyumvira buriya nari guhambwa kurangaha nari guhambwa ku miliyoni 7 ca ndibagira yuko burya umuntu atigera yihamba atigera hamba abantu bose baramufasha ndabisigura ngo niyo mpfa abantu bari kwegerana mugafasha papa Desire kumpamba mugabo kubera kumva yuko Imana isandugu no guhamba nyene mvuze 7 miliyoni ubaswageze no ku miliyoni 70 nyinshi murabona asigara amadekoro menshi muganda bwandi vraiment akanterema nyene katari mwendre kandi katari hejuru 7 miliyoni cyane yemeza 7 miliyoni yemeza 6 miliyoni deja 3 miliyoni sindayiheza 6 miliyoni kubera kuryoherwa ngo yo nari gutanga ndase bavuge ngo nari gutanga mu isandugu ngo niyo ntanze hama rero ndinjira amasengesho ninje amasengesho takacyo imiliyoni 6 zazikura hayo nterega noneho na burya nihenze nta muntu umwe yigira yihambana umuntu abantu baramufasha none haje navugiye iki miliyoni 6 erega n'uburi papa shigina ntari kumpamba wenyine aba irije Kristo yose ari kumufasha none miliyoni 6 we ariko cyandabwira Imana ukamezagira uko uzompezagira ikintu sinzora bikina kimwe cwa umunsi umwe ndakubita hakubita 3 miliyoni ya mbere uko nyene
umuntu ambwira ngo yakoze icyo ushaka, ndavuga nti yo ndakoze cyanda yakubita muri parcelle. Haleluya. Ndavuga nti aha hasigaye 3 million. Bantu b'Imana, Imana yarayibikoze mu buryo burenze, kandi buri munsi iyo ndayabuze muvuga ngo hasigaye nabone none nk'ubuje bije nemeye buryo umuntu arihamba na wenyine arihembeje wenyine. Bantu b'Imana, ariko ngire mbabwize ukuri, iyo wiyeguriye Imana, Imana iragushoboza. None abantu mwiyegurira abafiance mugaca mutegura mariage butagira n'intebe, butagira sale, facture 10 millions kubera iki? Consécration à la fiançailles. Niba muntwara, j'ai décidé ndamutwara, muranterera nimutantera ndamutwara, amakabari twe tukogwa n'isoni tugaca tugerageza gutanga kuko tuye consacré. Rero Yesu niwe mugabo mwiza, Yesu niwe mugabo mwiza. Bantu b'Imana, turi kumwe ku munsi wa 4 no ku munsi w'Imana tuzoshishikara, hariho ubushobozi. Ndashaka mwumve revolte, ubu Kristo buve mu majambo, mutangure mubone ubushobozi. Nimwongere kuba de porte parole, ariko mube ibishinga ntahe. Nimwongere kuba abavugizi b'Imana kuko irabafise, ahubwo mube ababishingira ntahe. Imana ibahezage.